radio BBC gahuza miryango ivugira irondere kuri metero 19 25 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije mwese kandi ndabahaye ikaze abakunzi ba BBC gahuza miryango muri iki kiganiro cacu cyo kuri uyu wa mbere itariki 11 z'ukwezi kwa gatatu muri 2024. Izi ni zimwe mu ngingo zikigize. Abari mu nzego nyobozi z'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi CNL ntibavuga rumwe ku ikoraniro rikuru ryaraye ritunganijwe mu ntara ya Ngozi. Uwaraye atowe kurongora uwo mugambwe ati ryatunganijwe hakurikije amategeko kandi ntawakumiriwe. None hari umuntu azana umuntu ngo yitabe ikoraniro ku nguvu, twe turategekanya ikoraniro tukaritumiriramwo dukurikije amategeko, hanyuma abiyumvamo ko bagitaba baragitaba kandi bagitavye ni benshi cyane. Nayo usanzwe arongoye CNL ati nta mategeko yakurikijwe. Nayo mategeko ariko barababwira n'amategeko yitwa ngo iki. Tweko je nandikiye umushikiranganje nk'umukuru w'umugambwe ndamubwira ko dukora ikoraniro kaminuza tariki 2 akanka y'ukwezi kwa gatatu abo yabemereye yitwaje iki. Umugwi w'umupira w'amaboko basketball Dinamo waserukiye Burundi mu nkino z'umupira w'amaboko ziko zibera muri Afrika y'Epfo wakomorewe gukomeza amahiganwa inyuma yo kwisubirako ku cemezo co gufuka ikirangantego kiri ca Visit Rwanda kiri ku mwambaro bakinana. Tubafitiye ndetse muri iki kiganiro n'ayandi makuru y'inkino. Iki kiganiro gihagarikiwe na Mark Niyonkuru. Ivyo vyose ariko ni nyuma y'amakuru yo hirya no hino ku isi avugwa hano kuri BBC. Amakuru mushikirizwa na Nina Iradukunda. Umushikiranganje wa Amerika ajejwe imigenderanire n'amakungu Anthony Blinken yifatanije n'abarongozi b'ibihugu vyo muri Caraïbe muri Jamaica mu biganiro vyihuta kubera ingorane ziri muri Haiti. Ubushikiranganje bw'imigenderanire n'amakungu bwavuze ko ibiganiro bizoshimikira ku cifuzo categuwe n'ibihugu vyo muri Caraïbe CARICOM n'abarabwa n'ico kibazo muri Haiti kugira bihutishe gushiraho ubutegetsi bw'ifata kibanza. Ishami ry'ishirahamwe mpuzamakungu ONU rijejwe imfungurwa ryari ryagabishije ko hashobora gutera inzara ku mugwa mukuru wa Haiti mu gihe imigwi y'amabandi ibandanya itera ubwoba mu gisagara. Ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya rivuga ko ryamaze gutahukana abakozi bo mu buserukizi bwabo bava muri Haiti kubera umutekano wifashe nabi. Umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ONU yasavye ko imigwano muri Gaza yohagarara muri uku kwezi ko kwisonzesha kwa Ramazani ku Bayisilamu. Antonio Guterres yasavye kandi ko hoba kurekugwa kw'inyagano zatwawe na Hamas no kwihutisha gushikana imfashanyo mu karere ka Palestine, akarere ONU yari yaragabishije ko ica kane c'ababa aho hantu bari mu gutegwa n'inzara. Ibitero vya Israel muri Hamas vyarabandanyije ku munsi wa mbere wa Ramazan, abantu 16 bapfira muri vyo. Bwana Guterres yavuze ko Israel yakangishije gutera igisagara ca Rafah vyari gutuma Gaza ija mu wundi muriro udahera. Bwana Guterres yavuze ko yifuza ko hoba agahengwe mu misi y'akaruhuko k'Abayisilamu mu ntumbero yo kwinjiza kw'imfashanyo muri Gaza. Today marks the start of the holy month of Ramadan, a period when Muslims around the world celebrate. Uyu munsi hatangwa ukwezi kwa Ramazan, ikiringo aho abayisilamu ku isi yose bahimbaza bakongera bagakwiragiza ivyiyumviro vy'amahoro, gusubiza hamwe no gufatana mu nda. Ariko nubwo Ramazan yatanguye, ubwicanyi, gutera amabomu no gusesa amaraso birabandanya muri Gaza. Duheretse kwinjira mu kwezi kugira gatandatu kuva habaye ibitero vy'iterabwoba vya Hamas kuri Israel, hanyuma hagatangura ubwicanyi bw'akamuna bwa Israel muri Gaza.
akamo kanje uyu munsi ni uko twokubahiriza agatima ka ramazani no guhagarika ibitero no kuvanaho inzitizi zose kugira ngo hatangwe imfashanyo zo kurokora ubuzima ku murindi no ku bwinshi bikenewe. Muri icyo gihe nyene hisunzwe agatima ka ramazani no kubabarana, ndasavye irekugwa ry'abagizwe imbohe bose. Leta y'Ubuhindi yatangaje ingingo ngenderwako zo gushira mu ngiro itegeko rijanye n'ubwenegihugu ritavugwa ko rumwe ryari ryaremejwe mu 2019 kandi rikaba ryaneguwe ko rigwanya aba-Islam. Itegeko rishasha rijanye n'ubwenegihugu riraha ubwenegihugu abari mu madini y'abanyamuke harimwo abahindu, abasik, abakirisu, harimwo n'ababuda, abapasi n'abajains baje mu Buhindi mbere y'ukwezi kwa 12 mu mwaka 2014 bava mu bihugu bibamwo abayisilamu benshi nka Afghanistan, Bangladesh na Pakistan. Abantu baharugwa mu mamirongo barishwe mu njyane zikomeye zadutse igihe iri tegeko ryashigwaho ubwa mbere kandi ntirirashigwa mu ngiro gushika n'ubu. Itangazo ry'ingingo nshasha rije imbere y'amayinga atangurira amatora umushikiranganje wa mbere Narendra Modi azokwitozamo mu kiringo ciwe ca gatatu muri leta yiwe ya nationaliste y'abahindu. Iyi mwumva ni BBC gahuza miryango. Intumwa idasanzwe iheruka kugenwa ya leta zunze ubumwe za Amerika muri Sudani yatanguye urugendo mu bihugu bimwe bimwe vya Afrika n'ivyo mu buseruko bwo hagati. Urugendo rwa Tom Perriero rutanguye imbere y'amayinga y'umwaka umwe ugira ihere ingwano yo muri Sudani itanguye n'inyuma y'imisi mike akanama kajejwe umutekano mu ishirahamwe mpuzamakungu ONU kasavye ko hoba guhagarika ingwano muri no misi yo kwisonzesha ya Ramadani ku Bayisilamu. Sudani yaragizwe ko ingaruka n'igitigiri kinini c'abateshejwe izabo kurusha ahandi hose ku isi n'ibigo bitanga ifashanyo byagabishije ko hashobora gutera inzara nyinshi cyane itigeze ibaho ku isi. Inkuru ya Barbara Plate asha mwumva mwijwi rya Prime ku magenge. Iyo ntumwa nshasha ya Amerika yavuze yuko urugendo rwiwe rushimikiye ku kibazo cihuta cyo kurangiza intambara hamwe no gushikana imfashanyo ku banyasudani bose. Ariko n'imbere yuko ahaguruka ngo afate urugendo, amakuru yavuga yuko umujenerali wo mu gisirikare ca Sudani yanse iciyumviro cyo guhagarika intambara mu gihe ca Ramazani, kiretse abo bagwana bo muri Rapid Support Forces RSF bemeye kuva mu bibanza rusangi n'ivy'abanyagihugu basanzwe. Abanyamerika bariko baragerageza kugurura ayandi mayira yo ku butaka kugira imfashanyo yinjire iciye muri Chad. Amayira yari yarugawe n'igisirikare kivuga ko RSF yakoresha mu gutwara ibigwanisho. Inzira imwe yonyene ikaba ariyo igisirikare kimaze gusubira kugurura. Perriero azogendera rero Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu zagirizwa na benshi guha ibigwanisho RSF, ivy'ubutegetsi bwa Abu Dhabi buhakana. Umukuru w'igihugu ca Ukraine Zelensky yashimagije agashimwe ka mbere kahawe umunya-Ukraine katsindiwe n'ireresi yerekanye ivyabaye canke documentaire yitwa 20 Days in Mariupol, igenekereje mu Kirundi imisi 20 muri Mariupol. Yerekana ingene Uburusiya bwafashe ico gisagara kiri kumweya canke icyambu mu Kinyarwanda ku buryo bubi bwari burengeje urugero. Avuga ko yerekana ukuri kuco yise mu majambo yiwe iterabwoba ry'Uburusiya. Umuyobozi w'iyo reresi umunya-Ukraine Mstislav Chernov avuga ko azohindura agashimwe ko kuba yarashoboye guhindura amateka ko Uburusiya butavogereye igihugu ciwe. Uwatsindiye ubushimwe bwinshi bwa Oscar yari Oppenheimer mu irushanwa ryo gukora ikigwanisho ruhonyanganda canke bombe atomike ya mbere kw'isi. Yatsindiye ubushimwe 7 harimwo isanamu ya mbere nziza, umuyobozi mwiza n'umukinyi wa mbere. Florentine. Urakoze Nina Iradukunda kuri ayo makuru ya BBC.
amakuru mu buryo burambuye tuyahere mu Burundi aho abagize uburongozi bw'umugambwe kizigenza mu itavuga rumwe n'ubutegetsi CNL batavuga rumwe ku nama y'ikoraniro kaminuza idasanzwe yaraye itunganijwe ejo ku munsi w'Imana mu ntara ya Ngozi. Abashigikiye umukuru w'uwo mugambwe Agathon Rwasa bemeza yuko iyi nama itahamagajwe mu buryo bukurikije amategeko kandi ko n'abayimenye bakagenda ku munota wa nyuma bankiwe kwinjira muri iryo koraniro. Ariko uwaraye atowe gusubirira Agathon Rwasa nk'umukuru w'umugambwe Nestor Girukwishaka we avuga yuko inama yatunganijwe hakurikije amategeko kandi yuko abo yega bari batumiwe ndetse ko atabazi bimiriwe kuyijamo. Nestor Girukwishaka: twebwe ntabo tuzi babujijwe kwinjira mu ikoraniro kaminuza ryari ritegekanijwe ejo. Abo twumvise n'abantu bari baje kudurumbanya umutekano, bazanye amahiri, bazanye imanyu z'ivyuma bita amatibe n'amaferabeto n'ubuhiri. Abo nabo murumva yuko bari bazanywe no kugira nabi, ntibari baje mu ikoraniro. Twebwe ikoraniro twaratumiye, abategeza gutumirwa twarabatumiye bose, hanyuma abagitavye baragitavye, amasanamu ari haravyerekana. Mwaramenya bari babo bari baje kudurumbanya umutekano? Navyo twagiye kubaza ko twari muri iryo koraniro, twari ko dukurikirana ivy'iryo koraniro, mugabo twarumvise izo nkuru ko hari habari baje kudurumbanya, twaravyumvise. Twabonye mu bitangazamakuru yuko harimwo bamwe muri komite nyobozi barimo na perezida w'umugambwe Agathon Rwasa bavuga yuko iri koraniro ryejo ritakurikije amategeko, ko batemera n'ivyavuyemo. Erega nta kundi yovuga kuko baramuhamagaye, turamuhamagara ngo aje twicarane tuvugane dutore umuti w'ibibazo. Twaramuhamagaye inshuro nyinshi aranka. None uno munsi yovuga iki? Ko vyamunaniye kunywanisha inyankamugayo yarasanzwe ajejwe. Ahubwo nawe ari mu bategerezwa gutahura ayo mategeko akayasoma neza. Mubo basanganywe na Agathon Rwasa muri komite nyobozi muri kino gihe mutavuga rumwe kuva muri ya kongre yo mu mwaka uheze yaba, hari n'umwe mwashoboye kugondoza akaza kabitaba mugasubiza hamwe? Bose baratumiwe, ntawe utatumiwe. Oya mbaza ababitavye. None Mugombogo Rwasa yitabe yari yibereye muri Kenya canke abo bari bajanye hanze? None hari umuntu azana umuntu ngo yitabe ikoraniro ku nguvu? Twe turategekanya ikoraniro tukaritumiriramwo dukurikije amategeko, hanyuma abo biyumvamo ko bagitaba baragitaba, kandi bagitavye ni benshi cyane, baranarengeye washaka n'ibitigiri bisanzwe biriho ubiravye. Ariko ntimari muri rwa ruhande mutumvikana go mu burongozi bw'umugambwe? Ntawaje. Jewe numva namaze kukwishura. Ntawe abonetse ejo muri bo? Mvuze ati je namaze kubishura. Nimba mukoze ibi bakavuga bati ntibihuye n'amategeko, kuri mwebwe mubona ikibazo cari kihari kirangiye canke n'ubu mushobora kwitega yuko ari gukomeza kunyinyurana n'ubwo ruhande? Twebwe ntitunyurana nabo kuko twarabahanuye kenshi, urabwira ati baze twicare hamwe dutore ibibazo biduhanze, baraba hirya uhereye ku warahoza turongoye. Twe rero ntituri mu byo kunyinyurana, twe turi mu byo kwegeranya inyankamugayo zose kugira ngo tubandanye ibikorwa vya politike tujejwe, kandi twebwe twisezeranije twebwe nyene ko tuzokora. Niba hari abavuga yuko amategeko atakurikijwe, nibasoma amategeko neza ukuntu yanditswe, bazosanga yuko twebwe ivyo twakoze bitomoye kandi biri mu kuri. Nta mpungenge zihari yuko dushobora kubona nk'ivyabaye mbere hakavyuka uwundi mugambwe uvuye kuri CNL, nkuko CNL nayo yavuye kuri FNL, bigahinduka amashami abiri? Ivyo bintu ntibisa na gatoyi kuko uko vyabaye ubwo bwa mbere muri ko muravuga ivya FNL n'ivya CNL sico kimwe, biratandukanye n'ivyubu. Ivyubu ni kuvuga nuko uburongozi bwo hejuru mu mugambwe bwananiwe gutunganya ibibazo, hanyuma bamwe muri ubwo burongozi bavuga bati twe ntidushobora kwemera yuko umugambwe wacu ugenda akagirire, ati nimuze mwese twicare. Bamwe bakavyemera abandi bakanka. Nestor Girukwishaka avuga ko aramuswa
CNL kuva ejo. Ariko umukuru wa CNL Agathon Rwasa we ntiyemera ko hari ikoraniro kaminuza ryabaye canke ngo hagire inzego nshasha zitogwa hakurikije amategeko. Aremeza yuko umugambwe wiwe uri kusamburwa n'ubutegetsi bw'igihugu kugira ngo ntuzoshobore kuja guhiganwa n'umugambwe uri ku butegetsi mu matora yimirije umwaka uza. Agathon Rwasa arahakana ibivugwa nabo batagicana uwaka mu mugambwe CNL yuko ubwiwe yari yarananiwe gutuma ko inama y'umugambwe bikaba ngombwa yuko bisunga itegeko ribemerera kuyituma ko baciye kuwababoneye izuba. Agathon Rwasa ati nta tegeko ryakurikijwe. Nta vy'inararibonye ubwa mbere na mbere ho umenye yuko abaja muri kongre n'abarongoye ku rwego rw'igihugu, n'abarongoye ku rwego rw'intara, ku rwego rw'amakomine, n'abantu bari mu mabanga nk'abashinga amateka, abatowe mu manama mpanuzwajambo y'amakomine, abo bose ntibatumiwe. None ayo mategeko ariko barababwira n'amategeko yitwa ngo iki. Tweko je nandikiye umushikiranganje nk'umukuru w'umugambwe ndamubwira ko dukora ikoraniro kaminuza itariki 2 akanka y'ukwezi kwa gatatu. Abo yabemereye yitwaje iki? Murazi yuko umushikiranganje kuva mu kwezi kwa gatanu ivyo ariko arakorera umugambwe CNL twamye tubivuga yuko atumbereye kuwusambura kugira ngo umugambwe CNDD-FDD uzoje mu matora wonyene. N'ikimenyamenya none ko batantumiye, ariko baravuga yuko babatumiye mukuru, baravuga yuko batumiye inyankamugayo zose namwebwe murimo ariko mutitavye kuko mwari i Nairobi. Niko batubwiye. Sivyo na gatoyi, ahubwo n'umushikiranganje abaye ari umuntu avugisha ukuri. Jewe nabimenye ku munsi wa gatanu mu gicugu isaha 9:00 no kuvuga mu masaha 8:30 z'Ibujumbura. Ubwo butumwa maze kububona naburungikiye umushikiranganje ntaco yabuvuze ko gushika ku mugoroba ku munsi wa kangahe wa gatandatu. Yabishuye gute Honorable? Yambwiye ngo agira baze. Ndamubwiye yuko amakuru turose yuko bariko baradekora sare ni ibi bintu nibiki ngo reka mbaze. Ivyo rero bavuga rero ngo iki nta kuri kurimwo n'ubuswaganye mu bundi, ni nka bimwe bagira za nkinamico muri 2009 2010 nta kindi. None ko muvuze yuko inyankamugayo zo ku nzego zitandukanye zitatumiwe, ababonetse ejo muri kongre Ingozi nabaki bagiye bayorora imbonera kure, bayorora baki bashira amaliste ministre bagenda bagize ikoraniro. N'ikimenyamenya abagiye bazi yuko bafise uburenganzira bwo kuja muri kongre, bamwe bazibiriwe mu Bugarama baca baje gupfungirwa mu ikambi y'igipolisi Muramvya. Umushinga amateka yitwa Ntakiruta Obed yatowe mu Rumonge. Umushinga amateka yitwa Donatira Bacimisi bagiye gupfungirwa mu ikambi y'igipolisi mu Kayanza bariko baramanuka. Abandi abitwa ba Marayika, abitwa ba Alexis Manirakiza, abitwa ba Harushimana Laurent n'abandi babafungiye kuri procure baranka ko kizira nuko bamanuka ngo nyangirwa kongre y'ikigwitagize. Abantu bagiye kubarekura mu ijoro, naho nyene ari uko abantu bose basemereye ati nivyo navyo nibiki. Ivyo byabaye ko atano n'umunsi numwe byari bwashike kongre ya CNL ngwibe, abandi nabo ariko barafata abandi bapfunga ko atawo byari bwabe. Iyo ni kongre by'ukuri, iyo ni koraniro kaminuza ryo mugambwe canke ni kinamico mu zindi. Uhejeje kuvuga yuko ari we yatowe mu kibanza mwahoramwo Girkwishaka Nestor, yatubwiye yuko icazi wewe ari uko muri iyo nama yejo hariho abantu bashatse kuza guteza umutekano muke, ari nabo boba baratangiriwe gushika muri sare. Abantu batangiriwe mu Bugarama ku birometero 100 uvuye Ngozi, bari bagiye gutera umudugara muri sare. Reka ni hamwe kumaramara kutakibaho mu Burundi, ntiyari gukubakwa no kuja imbere y'abantu ngo avuge ngo hariyo kongre yabaye. Biteye isoni n'agahinda. Iyi kongre yarayibaye, abayikoze baratanga n'izina ry'uwatowe kubasubirira. Mwebwe mubona ibintu bigiye gutera bijahe, mugiye kubikora kwiki kugira ngo nimba nkuko mwabivuze arabashaka gusambura umugambwe mushobore kuramira? Twebwe ibyo tuzokora si umwanya wo kubitangaza, mugabo tuzokwicara turabe igikwiriye hanyuma tugishire ku mugaragaro. Agathon Rwasa arongoye CNL. Tugeze ku isaha imwe ibura iminota 12 mu karere k'ibiyaga binini.
dukomereze ku makuru yerekeye Burundi tuyafatiye muri Afrika y'Epfo inyuma yo gutsindwa impaga mu nkino za Basketball African League ku munsi w'Imana kubera kwanka gukinana umwambaro uriko ikirangantego camamaza ubukerarugendo mu Rwanda Visit Rwanda. Umugwi wa Dinamo Basketball Club y'u Burundi woba wahawe uruhusha n'abategetsi rwo kubandanya izo nkino bambaye ico kirangantego ca Visit Rwanda. Umufasha mukuru w'iryo higanwa ry'umupira w'amaboko bitegekanijwe yuko Dinamo yo mu Burundi izotana mu mitwe ejo ku munsi wa kabiri isaha imwe y'ijoro na Pedro de Luanda yo muri Angola. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze Alain Majesté Barenga. Byose byatanguye ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 8 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2024 mu gihe bwaca umugwi Dinamo waserukiye Burundi mu nkino za basketball itana mu mitwe na Cape Town Tigers yo muri Afrika y'Epfo mu nkino z'amaboko za Basketball African League mu karere ka Kalahari ziriko zibera i Pretoria muri Afrika y'Epfo. Nkuko abegereye umugwi babitumenyesheje baronse ubutumwa ku munsi wa gatanu buvuye mu ishiramwe ry'amaboko mu Burundi Febabu no muri leta y'u Burundi ko batohirahira ngo bakine bambaye umwambaye ucapye ko Visit Rwanda, muterankunga mukuru w'iryo shirahamwe, sponsor officiel mu Gifaransa. Imvo ngo nuko Dinamo yoba yamamaje umukeba wabo ari igihugu cy'u Rwanda gifitaniye amatati n'u Burundi kuko Burundi bwagiriza u Rwanda gufasha abatera u Burundi ibyo Rwanda rusanzwe ruhakana. Abarongoye Dinamo baragerageje gusigurira abarongoye igihugu n'ishiramwe ry'umupira w'amaboko Febabu mu Burundi ko amategeko ariko abitegekanya imigwi yose yambara Visit Rwanda yamara ntibahumvikanira. Nayo abatunganya iryo higanwa bo bavuga ko amategeko y'ihiganwa rya African Basketball League atomoye ko imigwi yose yambara igicapo ca Visit Rwanda ku myambaro yabo. Bakavuga ko siporo itavangwa na politike. Mu masaha y'umuhingamo ku munsi wa gatandatu Dinamo yaratezuriwe ko yokina yapfutse icapa ca Visit Rwanda ubona gukina isaha imwe y'ijoro. Mu masaha yo mu Burundi uranatsinda Cape Town Tigers amanota 86 kuri 73. Yambara umunezero amaze umwanya urume rumara kuko bukeye babwiye ko bategerezwa kwambara umwambaro Visit Rwanda bahura na Fuslaba wo muri Maroc. Bategeza gukina isaha 10 z'umuhingamo ku munsi w'Imana. Yamara Dinamo naho yagereje gusaba ko yokina yambaye Visit Rwanda abategetsi b'u Burundi barabyanse, gutyo Dinamo itsindwa impaga. Bikaba bitegekanije ko ku munsi w'ejo uzohura n'umugwi wa Petro de Luanda wo muri Angola, naho nyene mu gihe batokwambara Visit Rwanda bakazoca batsindwa impaga. Amakuru twaronse nuko abategetsi b'u Burundi bo bemereye umugwi gukina muri uwo mwambaro, naho umugwi wa Dinamo utaravyemeza neza, ariko amakuru twakuye mu biro by'umukuru w'igihugu aremeza ayo makuru. Izo nkino za Basketball Africa League zatangiye mu 2021 ku bufatanye bw'ishiramwe ry'umupira w'amaboko muri Amerika NBA n'ishiramwe ry'umupira w'amaboko ku isi muri Afrika FIBA Afrique. Inkino za mbere zikaba zabereye i Kigali mu Rwanda. Nuno mwaka bikaba bitegekanije ko imigwi izokwigenza neza izohurira mu nkino za nyuma i Kigali mu Rwanda. Nayo ikimenyetso Visit Rwanda gikangurira ba mukerarugendo n'ingenzi gusura u Rwanda, akaba ariwo muterankunga mukuru sponsor officiel, hakiyongera ko ni kompanyi y'indege Rwandair. Iburuseli mu Birigi, Alain Majesté Barenga, BBC Gahuza Miryango. Igihugu ca Zimbabwe kiriko gikora uko gishoboye kose mu nzira yo kurangiza ikiza ca korera kimaze kuhatera ku ncuro igira kabiri kuva mu kwezi kwa mbere umwaka uheze. Abarenga 400 barapfuye nayo abaharugwa mu bihumbi barafatwa n'iyo ngwara, abo bakaba ari gice c'abagera ku bihumbi 350 mu karere ka Afrika y'ubumanuko bahuye na korera, ingwara imaze guhitana ibihumbi 4 muri ako karere honyene. Umugambi wo gucandaga abagera kuri miliyoni urakomeza. Shangai Nyoka, umunyamakuru wa BBC muri Afrika y'Epfo, arihweza impamvu iki kiza ca korera bigoranye kucikura ko mu karere kandi mu bisanzwe ari ingwara ishobora kwirindwa. Inkuru yiwe mwishikizwa na Nina Iradukunda. Muri Zimbabwe hariko harabisekeza ryo gucandaga mu gihugu cose. Abajejwe amagara y'abantu barizera ko umugambi ufashwe mu mugongo n'ishiramwe mpuzamakungu ONU uzofasha gutuzikiza ca korera gikaze kurusha ibindi vyabaye mu myaka 15 iheze. Umuyobozi w'amagara y'abantu iharare Dr. Prosper Chonzi. Rugukingira kwandura korera. Mu by'ukuri rugukingira kwirwara ubwayo, kandi niyo uyirwaye rutuma udasinzikara.
ku isi yose hari ubukene bw'incanco bacisha mu kanwa. Abantu bahabwa ica kabiri c'urucanco bategerezwa kuronka rukabakingira gushika ku mwaka umwe gusa aho kuba imyaka 3 gushika kuri 5 nk'uko bisanzwe. Ariko abanyazimbabwe imiliyoni 2 baramaze kwicandagisha harimwo na Patience Kuzaza. Nahisemo kwikingiza kubera ko korera iri kwica abantu. Korera ni ingwara ijana n'ubukene. Abanyazimbabwe amajana bapfuye bava mu makartie abamwo umurengera w'abantu ashikamwo amazi nabi afise isuku rike aho umucafu utegeranywa. Korera ashobora gutera gucibwamo cyane kandi ikica n'ingoga yitavuwe. Inyuma y'aho ibiharuro by'abandura bidugiye cyane mu gihugu mu kwezi guheze, ubu byaratanguye kugabanuka, ariko ubwoba bwo buracahari. Twarikingije ariko turacyafite ubwoba. Chipo Chingozo, umugore w'imyaka 57 acuruza utuntu kwibarabara, ntiyizera ko urucanco ari inyishu y'igitangaza. Abana mu nzu n'indi miryango 3 muri quartier ya Greenview. Amazi yo mu mabomba aza 3 mu ndwi. Mu minsi iheze amazi y'imyanda yaratanguye gutemba ava mu tuzu rusange twasugumwe atuma abantu bose bagwara. Tugeza hitwa Kuwazana, iyindi quartier ubandanyije mu buraruko bwa Harare, nayo imaze imyaka yamitegwa na korera na tifoide. Ivyo mwumva rero suruzi na amazi y'imyanda yariko aradudubiza ava mu tunogo acamwo imbere yo gushika mu binogo binini ahuriramwo. Atembera mu ruzi rwirabujwe n'iyo myanda ruca hafi y'amazu yubatse binyuranyije n'amategeko kandi afise imisarani y'ibinogo y'amariba y'amazi adashika mu kuzimu cane. Ikibazo kiri mu karere hose. Kuva mu kwezi kwa mbere mu bihugu 14 byo muri Afrika hamenyekanye abantu bashasha hafi 1000 bapfuye n'abanduye ibihumbi 40. Zambia niyo yarimwe ibitigiri binini kurusha abandi. Umukozi mukuru wo mw'ishiramwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu OMS, Patrick Otime, yavuze ko ihindagurika ry'ibihe n'izindi vo ari byo biri nyuma y'igwirirana rya korera. Ibihugu vyo mu manuko bwa Afrika vyibasiwe n'imyuzure. Ivyo mu ihembe rya Afrika vyibasigwa n'amapfa. Nta buryo bukwiye bushirwa mu gisata c'amazi n'isuku bijanye n'igwirirana ry'abantu. Mwiriwe neza bateze amatwi BBC amakuru y'imikino nyahere mu mukino wa basketball irushanwa rya BAL rihuza amakipe yabaye ya mbere mu bihugu byayo muri Afrika. Imikino yo muri zone yitwa Kalahari ibera mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Ikipe ya Petro de Luanda yarayitsinze Cape Town Tigers ku manota 100-88 umukino wayo wa kabiri nyuma yo gutsindwa umukino wa mbere yatsinzwe na FUS Rabat yo mu gihugu cya Maroc ku manota 82-73. Tujye mu mupira w'amaguru mu Rwanda. Ikipe ya APR FC yashyize ukuboko kumwe ku gikombe cya shampiyona nyuma yo gutsinda mukeba wayo Rayon Sport 2-0 kwa gatandatu yishyiramo ikinyuranyo cy'amanota menshi ku buryo nta cyabuza APR FC gutwara igikombe cy'uyu mwaka, nk'uko umutoza wa APR FC Thierry Froger yabibwiye itangazamakuru nyuma y'umukino yemeza ko wagoye ikipe ye. Turi imbere y'amanota 13, birasaba ko niba ikipe ya kabiri itsinze buri mukino, twe biradusaba gutsinda umukino umwe gusa tukegukana igikombe. Byari ngombwa gutsinda uno mukino gusa byagoranye cyane kuko nko mu gice cya kabiri baduteye ibibazo bikomeye nubwo twashoboye kubyivanamo. Ntabwo twakinye neza cyane go, ariko birangiye dutsinze nicyo cyangombwa. C'est l'essentiel. Abakunzi ba Rayon Sport bemera ko ikipe ya APR FC yabatsinze barusha, ariko ko ingufu basigaranye bagiye kuzishyira ku gikombe cy'amahoro. Iyi match APR turushije abakinnyi, ariko uko biza kose twebwe ku gikombe cy'amahoro nicyo dushaka. No kuba dutsinzwe nta kintu dushinja abakinnyi cyangwa umutoza, twebwe turashaka igikombe cy'amahoro gusa. Ikintu nakubwira icyizere cyo turagifite. Ntabwo wenda shampiyona byagenze neza nko twabiteguye, ariko ikintu nakubwira cyo igikombe cy'amahoro
tugiye gusezera ikipe ya Bugesera duhita tugira finali. Ku mugabane w'Uburayi mu Bwongereza English Premier League muri iri joro Chelsea irakira ikipe ya Newcastle United mu gihe umutoza wayo Mauricio Pochettino ari ku gitutu gikomeye cy'abafana bamusaba kwegura, gusa we yavuze ko adashobora kwegura, abasaba kwihanganira ibihe bibi ikipe irimo. Aha niho nsoreje amakuru y'imikino nari nabateguriye. Gendi Yves Bucyana. Yari amakuru y'inkino ya Yves Bucyana rero nkuko muvyumvise, akaba ari nawe ashoje ikiganiro cacu co kuri uno mugoroba, cari gihagarikiwe na Mark Niyonkuru, jewe nakibashikirije nari Florentine Kwizera, kwizina ry'abagenzi banje rero ba BBC Gahuza Miryango. Turabashimiye mwebwe mwese abahisemwo BBC Gahuza Miryango. Tubararikira ibiganiro vyacu bibandanya ku rubuga rwa internet bbcgahuza.com. Mukomeze kugira ibihe byiza.